Reka tubaramutse tuvuga ati bwakeye cyangwa mwiriwe bivaye naho muherereye cyangwa n'amasaha muriko mukurikiranira ko imbonesha kure KP1. Novuga yuko iki cya kiganiro Imbuto Itewe n'Imera gica kuri televiziyo nkuko mutubona tudatebeje murabona turi kumwe ngaha n'umujene. Novuga ngo reka tumuramutse hanyuma dutangure kuganira kumbure muraza kumenya byinshi cyane bitumye dushobora kuganira n'uno mushinga ntahe. Mahoro neza. Mahoro cyane. Meze neza. Nawe ni sawa. Ni sawa. Ni byiza. Reka mwidondora abantu hari amakuru ko no murico. Je nitwa Musanze Ngendakumana Dieudonné. Nga abantu benshi banze izina rya Diego kubera narahoze nkunda gukina agapira. Yego. Ngubu rero nkaba nsanze nkora tuntu kwisumamo nyine twabukebuke. Nk'ijyanye n'utuntu twa informatique nadateye imbere mwani ndiko ndatangura. Yego. Nkaba nsanzwe mba ngaha nyene ni quartier nyene ya Swahili bayita Nyamugari. Mwamaze kumwumva yidondoye natanguye mvuga umujene mbega uracyari umujene cyangwa uri bubatse? Ndi umupapa w'abana babiri umuhungu n'umukobwa bacari bato nyene maja mu makuru cyane umujene sinihenze n'umugore umwe. Byari gushoboka ko bari gushobora kugira nk'abagore nk'abatanu. Hari abagira na batanu kubera tusaye turi muri no quartier imitwa Giswahili bagira bemerewe n'abagore batanu mugaje se umugore umwe kandi nzogumana ubumwe nyene. Muga uremerewe nka batanu. Oya je ntavyo nemerewe. Novuga ati icyatuzanye ngaha kumbure ni umuntu yahoze aba ngaha yari umugenzi wawe. Ngira uwo mutipe bamwita Christophe bamwita Christophe akaba ari muri Amerika. Novuga yavuze ati je hari ahantu nabaye hariho umuhungu yarahari yari umugenzi cyane. Mbega KP1 we wari umuzi cyangwa yaba ngaha we tariho? Nari ndamuzi niho narindi naje byaciye kugira aze kuba ngaha mama niwe yamwakiriye mugavye abanze guca kuri jewe. Uwo muhungu afise grand frère twigana wiwe. Yego. Ngo grand frère n'ubu ntakiri mwisi yaravuye. Yaritavye Imana. Yego. Rero uwo muhungu yaraje turamutunga nyene akora ibintu bya mekanike ariko ariga mekanike hiyo ruguru kujya gatatu. Yego. Acara bamuhira nyene twara twende ibereho nyene. Yarabaho sinibwira. Wengira mara narara na petete. Na nivyo yego. Nduva afise amakuru ngira yabikubwiye. Oya nta makuru mfise gusa mbonye uri umujene nawe nkaca mbona ari umujene nca mbona ko mwarara. Nga muri ino nzire. Nyene yaca umugenzi nga mu nyuma numvise ngo yaragiye. Rero niwe yantumye cijege ndabire Diego Dieudonné. Yego. Diego nibyo banzi ko diweshi. Mugabo izina ryawe ni Dieudonné. Naje nitwa Dieudonné warubize. Mani rambona. Usanga nk'udatandukaniye kwako kantu mani rambona. So urumva nuko rero nibaza yuko juste ni ubutumwa yanzaniye akantu gatoyi kagasembore ko kubashimira. Ni kiganiro asanzwe akora citwa Imbuto Itewe n'Imera. Ni kuvuga arafasha abantu benshi batandukanye. Aravuga ati ariko sinoguma afasha hariho n'abandi nanje bafashije ati reka ngende gufasha abandi nabo bafasha. Novuga ufite ni sembore y'urukundo kuko gufasha umuntu uwo mufasha ibirenze ibyo yiyumvira na urabizi. Mugabo ni sembore y'urukundo kugira kumbure yerekane n'abandi yuko bashobora gukundana bakundana. Ariko aracira inzira abandi. Ni nka kujya ufite wofata nk'agaseke agaseke ugashiramwo nk'udutore uturengarenga ugashiramwo n'ibiraya hama mugaca mufata muri nka batatu mugaca mwikorera mugaca mushiramo mugiye kuramukanya. Kuvuga hajena hamubereye ni nkuko yari kuba ari waje. Rasha ni byiza gose. Uco byumva ndibaza. Yego. Ndavyumva gose kandi ndabitara kandi narabishimye. Yego. Rero tudatebeje nibaza yuko wa KP1 wavuze mbe we mukiri kumwe wamubona gute yari umusore ameze gute? Je nkumubona rero umusore yitekerereje atanavuga n'amajambo menshi. Sinzi nuko ariko akimeze nibaza ariko akimeze
ntari avuga amajambo menshi abagombye kuvuga ikintu yabanza kuciyumvira yego yarinumira mu bindi majambo nta majambo yumva yagenda atagagutsa oya wowe uri kuramura warashobora kubona ko ari nk'umuntu yoshobora kuva nko mu Burundi akaja muri etazi oya ivyo ntavyo twiyumvira ivyo twiyumvira gusa nyene umuntu nyene wari kurafasha umuntu nk'ubuzi yazogera gusa nyene bamubona ukabona muri mu nyifato yiwe ukavuga uti uyu muntu mfema ndamubona ukunyera ntarigiye mwamubona mugasubira kuvuga ati hantuka uruno rutipe nta kintu ruzova birashika rero n'umuntu urumva icyo gihe yaza yavuga ko n'ishuri megari yari yahagaritse cavuga ati jewe rero reka nze kwiga mekanike ndariko noba natuvuga ati nta kibazo we karibu caraza aribera aho nyene nta kibazo ndibaza nawe yavuga ashinga ntako tutamugora twari n'abajene twibera mu nzu gusa twaza turyama mu gitondo twari tuvyuka twese twimukanwa kayi tukaronse tutakaronse tukaja twigira yego reka rero kumbure KP1 umubwire nk'akajambo uvuga akajambo umwibukira ko mwaganiriye gatoyi tu akantu muba mwaraganiriye mukiri nk'abajene oya KP1 ntiyavuga yavuze yari polisi akiri nakana kabe mwigeze muganiriye agombye nko kugenda ahantu yadusezera we basi yari umujama wawe ntimugeze mujana nko kuresha oya ntavyo twigeze tujana kweri yarijana umugabo wari ubizi ko yijana kubera tutabati turi kumwe urumva ko ubwo navuga ko twapfa ngaha muhira yatucomoka je nkagira mu vyaje n'abakagenda twasira guhurira ngaha mu byo nijoro rero watuka nka dimashi mwaraja gusenga mugiye gusenga ugasanga uwo uramutumye ati mpamagarira kajya kabazi oya ivyo nivyo twigeze tukorana kweri yari yitekerereje so ngira mwamumvise KP1 yahabaye ngaho igihe gito mugabo murumva yuko amateka ari sawa kandi murabona yuko uko yari atekereje yari atekerezanye umutima w'urukundo so tudatebeje rero turangiza kino kiganiro cacu akajambo kanyuma ushobora kubwira abantu badashobora kuza kwibuka abantu biwabo cankwe bashobore gufasha mu buryo kanaka mu bisanzwe iki kintu akoze ni ikintu cy'ingenzi canke ni ikintu gikomeye gose kandi cigisha canke gikebura nk'abantu boba bakorerwa nk'iciza canke bakorerwa akantu novuga gukorera akantu umuntu ntuba utaye ntubutaye mu yandi majambo kuvuga umuntu agukoreye akantu wewe ni vyiza kwibuka nkuko ariko arabikora ni vyiza kwibuka ukavuga uti je harya hantu nahaciye vrema reka ndabereke ko hari aho ngeze canke hari ntibaho atweretse ko akibaho kandi ameze neza ahubwo nivyo tutamubonamwo vyari bimwinyegejemwo aravyerekanye n'abandi rero baba bameze n'abandi bakunda kugirirwa utuntu bakaronka abantu babafasha kimwe babagira akantu cyo twita uduservice rega service mwibuke gushima mwibuke gushima kandi gushima naho uwogenda ukavuga ati mwege mwarantunze ndabibashimira gutyo ati birubaka umuntu na kimwe wumuha birubaka umuntu bose ureza kumuha koko uwumva ubugwije ubukoze ikindi kintu ubugwije na kabiri rero ni vyiza gose ndamushimira gose nkamagarira nabo bandi babikore nkuko nyene kandi babikoze nkuko nyene isi usanga twese twafatanye umuntu akenya akantu yitura uwundi undi akenya kandi yitura uwundi usanga tumugozi umwe tugafatana dufatana ugasanga isi yabaye ikintu kibatunze batungisha uyundi undi agatungisha uyundi kuko urukundo c'est bon urukundo bumva ni sawa gubaka byose kandi mu rukundo nta ntambara zishobora kubamwo n'ijambo ry'abantu ngo mukundane nuko data yadukunda ijambo ry'Imana rivuga ati urukundo rufuka ibyaha by'isumba byose kandi urihangana reka ni hatani byinshi reka dushimire abantu rero kumbure bafasha kanya bariko baradukurikirana akajambo kariko kubasezera jewe novuga nti ndashimye ukuntu mbonye uyu muntu no kwita ko twakiriye aze kuri wacu kubera uvuze guhindara umenga n'ibindi bintu
twamwakiye tukamwemera ko aza kuba iwacu naho yabaye umwanya mutoyi haba muga mu nyuma agiye agarutse kudushima n'ahatekiri hafi kuri uwo tuvuga no bazi ko atari hafi ari muri Amerika ivyo nibe n'abantu bakiga rero nasaba n'abandi rero bo bari hose bibuke aho baciye bagende baze bashima natace utanga mugabo bashime nufate gutelefona nk'ubu gusanga nka gutelefona niwe wa munsi warangiriye aga service keza vraiment ndavyibuka birakubaka canke biragutuma we nawe wumva urundi muntu n'abantu rero n'abandi bose ndabahamagariye kugira bagire bene uwo mutima yego reka kumbure dushimira abantu bafashe kano kanya ariko baradukurikirana no ngo muri abantu b'ingenzi cyane kandi muri abantu b'igikundiro kuri twebwe basaba yuko mubandanya mugira subscribe mubandanya mugira icyo novuga jema amakomantere mubandanya muyashirako hanyuma ikindi naco nagomba mbwire abantu mufise ico mwoshobora gukora umutima w'urukundo mushime mukore Imana burya nizobahemba ntisunge ngo umuntu azompa canke umuntu ashobora kuguha canke ntaguha mugabo Imana yo mwijuru niyo yonyene ishobora kuguhemba wewe ukore nyamba uri mu Burundi nyamba uri mu diaspora nyamba uri wa hehe kora ico umuntu ashoboye nariko kumbure na hari ikiganiro nakoresheje mvuga ati abo mu Kirundo inzarira hari gufata agafuko kamwe k'ibigori ugacisha muri eklezia kanaka ugacisha ku ahantu bakama bakavyegeranya bakazobashira ico ni ikintu gikomeye cyane igihe kimwe natangaye ndi muhira nabonye umwana twarasohotse mu rugo dusohotse mu rugo nza mbona umwana aje twebwe bari basumye umuceri tuza guteka muhira ofete twe dusohotse gatoyi kwishure umwana bari bamubwiye ngo uze ngo genda mubwira abavyeyi banyu ngo babahe ngo ibintu bazoze gufasha abanyakirundi mani uwo mwana twebwe dusohotse nawe abarinji asanga umuceri uteretse ahantu bagomba bateka cyarabara no kwishura atabasabye hanyuma twe turazirika batwibye umuceri turavuga none umuntu yoza mwiyi nzu akiba umuceri wonyene ibindi akabire ku musumano wa ari byari bisanza yaho nyene atamutuka icyagiye kubitumenyesha haciye haza umukuru wiwe abwira umuvyeyi ati aterega badutumye ati kwishure duzobashira ibintu wango urazofata ngo ibiro bingahe by'ibigori ngo utware ngo kakana ngo aha ngo je natwaye umuceri ngo nawe usanze ngaho ndawutora ngo nawutwaye kandi afise umutima umenetse wo gutanga w'urukundo muga rero nashatse kuvuga urumva nyabwo uwo mwana yarakoze ibyo afasha abo uwo ariko aratwumviriza nawe nagira umutima nk'uw'umwana vraiment afashe ivyo bintu kuri kandi agira umutima kuko n'Imana itubarira tugira umutima nk'uw'abana umuntu arafise udafise umutima nk'uw'umwana ngo ijuru riragoye kuzoribona abana bibagira n'ingoga ntanzigo babika nk'ivyo kandi niwo mukubita mukubisa iminota mikeyi aba yavyibagiye murakoze cyane reka tubashimire merci beaucoup mwanya mwaduhaye reka dushimire mwebwe mwese mwadukurikiranye tuvuga ati naho ubutaha bye bye merci beaucoup.